nuko rero mu kibanza ca mbere ku majwi 239 babyita gutsinda impaga n'impaga nawe ntamuzi haza indirimbo birthday ya Bring King Chuhoraho nyene twanyoye hahiye ni hakuna matata remix ni indirimbo ya Afro the Run Cuts ari kumwe na Mona Wada Mo Kenzi Dramati Baby Killer va muna ya Muyinga is one happy boy I'm gonna be first in the flow mukayanza ubona yuko indirimbo ya mbere muri Black FM kandi Star System hari muri top 10 kuri apel by the way ariko kuma message akivodo kuma message ngo siwe ako ntavyonzi oya sijani muri urumva bigi hariho ukuntu ibintu bigere birazunguruka gake gake oya sa rero ndakunda kuvuga ati imbere yuko Deo aza kudusomera mugabo abantu bose biyakire biyumve ko ari bo mu kibanza nagira umuntu numwe asura kandi ngurumva ngo je oya ibuka neza yuko hamurana babiri agatsinda umwe none we yayu uzo yuko rero murumva nikitacamwo nugenda utera urutoke ngurumva ngo je ngo barangiyamiririye biri kuri Facebook biri ku mugaragaro nta umva yene enda kwereke ku mapere ni ku telefone message ntuzisoma kuwe hari namwe bwatize message mwarenge bavuze utariwe Jesu uri kuri apere uvuga umuntu wasa ari mwihigana top 10 wese afise agatikaramu n'upapuro zarandika bamutoye bose kuri message na kuri apere Jesu ico kimwe niba kuri apere kuri message ambe kuri Facebook nawe ico kimwe waje kugenda ugasoma ukabati jeje natse natsinze niyo mpamvu bavyoroshe byose babiri ku mugaragaro bigi kumureka Jesu n'usubye kandi shiro gatoyi ndivuga ati ubonye link gusa ya competition yinjiye muri telefone yiwawe gerageza uyihereza abafana bawe kandi ikindi kintu mukwiye kumenya nuko mwebwe abartiste hari gihe nabo nyene usanga nyene byacanye gatoyi ibuka neza muravuga neza ko abafans ari bo babosi banyu ariko babosi banyu benshi muri mwebwe nimushaka kubasangiza amalink je nanashoye ko verifya narakurikiranye neza dituna ku mapage yose ya Facebook y'abartiste bari muhiganwa narabiravye ni bake bagi baraposting ya link bisigo yuko rero jewe urumva umubosi watabimenye navyo yamenye bana sinoma muri ya mvugo ya yindi turi ku musi w'urukundo ariko ucubwira ati Imana mushobora vyose ndagushimiye cyane kuko niwe wakoze ibitangaza none uno musi ni wowe urimwo canke niye mutarimwo reka kudidisha umutima ariko ibuka neza ko bavuga ngo urima itiro ukimbura ingonera bigi ino musi acha duteguri mbego twakira kivumbi erega bigi urumva no musi ngira nakire mukuru wanje muri studio kugira gire gute kugira asure kandi anekanishiriza umutima mugabo ivyo byose navyo bijana niki bijana n'ukwemera bijana n'ijambo kuko ijambo ngo niryo rituma nashaka tugera gute tuzamuka tukazamura imitima yacu ikaje hajya mu kibanza bigi ndagutware muri Zaburi 145 ku murongo 8 ushaka kwicenda je ndakunda kubwiza ukuri kuko ibintu byose nkanye biri ku rutonde umene aravuga ngo uhoraho n'umunyabuntu yuzuye imbabazi ateba kuraka agira ikigongwe acicinshi kira aravuga ngo uhoraho agirira neza bose imbabazi ziwe ziri kuvyo yamunye bigi bisigura yuko Jesse de muri jiri ariko nyene bigi ucungirira imbabazi nutatogwa mimi sibiyuwi je de programa wacu ijambo za kuvuga uze kuryakira gutyo uze kuryakira gutyo kuko ngo ubuntu n'imbabazi ngo biri muri Deo hama ikigongo n'ukwemera biri muri Deo ariko nanje mvyibuke neza yuko wallahi sindiko nakubesha biri muri jewe amen tuzamuke tumwikatse karibu cyane bwana chef de programme urameze neza egome ndaho urakoze cyane big urakoze Jean Patrick Vodo kunyakira muri the Star System n'ahantu ni kiganiro nama ncamwo rimwe mu kwezi tuguhonja unturire kivuge neza hama rero nkuko vyama ibijanye no kwegeranya ivyo bakunzi ba Radio Black FM bakunzi
b'urubuga rwa Black Media baba bashoboye gushikako na cyane cyane mu bijyanye no gutora indirimbo y'umuririmbyi w'ukwezi. Nama ndi mu babishikiriza no mu bavyegeranye. Nuko rero mu kwezi kwa mbere mu ndirimbo zo mu kwezi kwa mbere aho dutoramo umuririmbyi umwe ku rubuga hama kuri apere kuguhamagara hagatorwa uwundi. Mu ndirimbo 10 rero ibiharuro mu kanya gatoyi bigira bitwereka ingene bakurikirana kuva ku 10 gushika ku wa mbere. Biggie basi koresha se kakajamo ko muri ninde ati yo bari wewe gantuzi amatwi ansomye mu kivodo ngo yizo kwikana wazayitwara ngo top 10 atagiye ntazovyemeye bana Jendi Gado uvyibuke neza Biggie na Kivumbi muvyibuke Jendi Gado kandi nakubwira ikintu cyovikana jewe ikintu bita gushayinga link ku bafans ndo wambere katuzobiraba niba wahusha reka tubandanize Kivumbi hari nuko ico novuga cyo nuko amatora yaharuwe kuva ku munsi w'ejo. Yitabiriwe n'aba internaute basanzwe banca ku rubuga rwacu rwa Facebook 594 594 muri abo 594 abatoye uko twavyifuza uko twama tubikurikiza ni 560. Abo rero nibo bashoboye gutora neza batora indirimbo yabaryoheye. Abo 34 nabo batoye ibitari byo kuko hari nabo wasanga batoye indirimbo tutashizemwo abandi nabo bakadupartaja amalinki yabo. No kuvuga rero indirimbo yitwa ariko vyiza sinzi ko mwari kuzisubizamo tuzivuge ziga ndirimbo reka tuzivuge zose. Alright, indirimbo za muri top 10 hari indirimbo The Born ya Hakuna Matata remix ni Chweezo but indirimbo ya Hafro the One Cuts ari kumwe na Chweezo na Happy Boy ari kumwe na Be Fresh on the Floor ari kumwe na Mona Wada Mokenze ari kumwe na Drama T. Iniyo ndirimbo hariho indirimbo ya Angel G, indirimbo yise The All Might, indirimbo ya Baby Music yise Calendar, Bring King indirimbo yise Birthday, indirimbo ya Mr Champagne yise Mutima ari kumwe na Kigingi le comédien, indirimbo yise Narengewe Wani Griezmann, Queen Neri indirimbo yise I Miss You, Talk indirimbo ya Nolilo, Uruhombo Yan A, Zaburi 70 121 mu Biggie ntwabo nsubiza inyuma Biggie ndiko ndavansa takudukuru sasa nashaka ndakurabe erega Biggie isomeni yose iheze ndi kwishimo rya Zaburi ndi muri Zaburi tu umva Zaburi rero nguma ndi Gado yero ni ya BK. Nuko rero turageze muri wa mwanya wa ntankana dutangure rero mu kibanza c'10 haza indirimbo Kalenda ya Baby Music. Iyo niyo ya nyuma tumukomera amashi nta bundi buhinga ariko rero ikibonekeje nuko atamuntu numwe yayitoye ya probleme yiki amashi yacu rero ifu adusubiza oya enda kwereke kivodo Baby Music yo link yayibonye yarabonye vyose musa ariko ikintu cyo ngunda kubona kenshi abantu babona kumwe bafisa amazina izi link hazo partage ntazo partage niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe je nabwiye Chweezo ndayivugisha kuri jewe ndi umwari si bibi cyo jambajije ati mbige indirimbo soba ntikwe kuja muri top 10 bose bakubona na Happy Boy banantefe wanashaka nabwiye ati si bibi ariko ise tukazoisha muri top 10 mwebwe muri siri yuko abafani bari mushaka bazobatora mwe muri siri ko mushaka abafana bari ko bizobashikira canke wumva ati jewe kwa nagiye muri top 10 jewe mvana nishakuwa big none Obanye ucovyomvanye ucufasha baje bifuza gufashwa erega Biggie ni kubibi kwikubira n'ubundi none woza gufasha umuntu yamaze kwifasha none basi none natubandanize chef wato rero mu kibanza c'9 tuhasanga indirimbo Mutima ya Mr Champagne fit Kigingi. Niyo nico kimwe y'icenda ntiyatowe n'umuntu numwe mu bantu 560 ntajwi na rimwe yaronse mu Mr Champagne wesho mu kibanza c'8 tuhasanga Zaburi y'121 indirimbo ya BK ifise amajwi 4
oya basi yo basi umwe basi basi birafa Barayitoye. nukuri basi aha nuko rero mu kibanza c'indwi tuca tuhasanga indirimbo uruhombo ya Yani A amajwi 5. okay Mu kibanza ca Biriko gatandatu tuhasanga talk by Lolilo ifise amajwi 11. Mu kibanza ca gatanu tuhasanga hakuna matata ca gatanu hewe erega mu kibanza ca gatanu erega si hato oya uvuye ku 10 si hato kandi bigi na kivumbi nakubwiye ko kuri Facebook ari ahantu hambere hanyerera cyane kurusha haranyerera nuko rero hakuna matata yatowe n'abantu 25. Twibukanya kandi yuko ku bijyanye no kuguhamagara ariyo yabaye iya mbere yego turabandanya mu kibanza cya kane tuhasanga I Miss You by Queen Nelly yo yabaye wakamengi wa kwetu umukama yenzo oya nuwo mu ngagara ni wacu nawe nyine ngaha yavukiye mu ngagara akurira mu bwiza aja muri Congo aja muri South Africa Cape Town aravayo agaruka mu Burundi ava mu Burundi asubira muri Congo biography right ushaka kubicuritse yagiye Cape Town avuye muri Congo atwawe n'umuzungu mugabo wiwe ndabikwiye bukiki erega bwana yake biliporomoka bilisura kubiharura yageze South Africa bikaporomoka na muzungu wake afundoka rudia tubandane nuko rero turabandanya ubu buriho hasigaye ibibanza bitatu indirimbo ziri mu bibanza bitatu rero ni The Almighty ya Angel G hariho banzurindire indirimbo zitatu The Almighty ya Angel B hariho Birthday ya Bring King hariho na Narengewe by Gritman ziranganya ebana ibibanza bitatu hasigayemwo iya mbere iya kabiri n'iya gatatu Bigi reka je nisabire mvuga ati yego wowe umuntu uri kuri YouTube yacu uno munsi nye nawe utaragira subscribe umeze nk'uwo muntu atashoboye gusharinga linki yacu kuko ushaka kuduhombesha gira subscribe bazitonde kuko nye yego baba we hagira hato kombere oya samatora yaraheze ni kuvuga tuti abantu muvuge muti twezo ndimbo zitatu batomboze bati mwizo ndirimbo zitatu iyo tubona iza kuba ya mbere ni iyi ya kabiri ni iyi ya gatatu ni iyo bose baza kutubwira izo zitatu tuzisubiremwo ni The Almighty ya The Angel G hariho Birthday ya Bring King hariho Narengewe ya Gritman ebana muntu w'Imana uri kwiparuwasi ajya masaha uko umutima wawe uri kuratidagira menye neza yuko wewe uri muyabira fata umutima twagereye 65 twagiye wambe maze kugenda twagiye ariko Bigi ntibatevya Black FM alo Narengewe ya mbere ya kabiri gaciba kukuvuga zitatu ya kabiri nazifashe neza ntango hari ndeka nagusubirire The Almighty ya Angel G Birthday ya Bring King Narengewe ya Gritman ya Angel G ya kabiri ya gatatu ni ya Gritman merci beaucoup tumbe ko wabitoye ariko Bigi hasigaye babiri ni 65 cyabaseka nyimboka Mungu erega Bigi erega umunye biga hari umuntu yimana yari muri top 10 nyene yari iri mu zaburi zaburi cyeka muzika Mungu kuko ubunya hari abantu bamwe n'igikombe byanse ko kimanura amazi byapanye tugere kwa Fabrice mu Gioshana Black FM alo yes salama wewe umeje neza antuka jenda Diana Kavubu nawe ni sawa safi ndashima yes
tubwire bimeze gute zidupangire ku murongo ya mbere uwo mutata ndayibagiye Angel G the Almighty The Almighty. ya kabiri niwo mutipa yaje kuvuga yagize ya mbere narengewe Griezmann rombi ya nyuma nane yuwo birthday bring cake isabukuru batangara mu kanya uwo baheretse uwambeza uwambere bavuga uwanyuma ngo mpamvu uwambere Bigi narigeze kuja muri competition na Kivumbi reka tubinyarutse ko batatu do twavuze Black FM allo oui ndashaka kuvuga indirimbo iza kuba iya mbere niyo wenda arengewe ya Griezmann ya kabiri ni uwo mu Jada nyene The Almighty Angel G cyane ya gatatu iyo yindi birthday bring umubira reko bamutaye cerero ibintu batatu bakwisha turekira nyine na message mbona yaje mano batamateka ndazisome cyane erega Bigi turi ku munsi w'urukundo cisha mu nyene uzizube kuko kandi ndakwibutsa ko n'umunsi w'urukundo turuvetera he muri Jetruga siba n'ubivugisha quartier y'icumi usivye Bigi nakubwiye yuko jewe mvuye kuraba ije n'umuziki ivyuma birapanze no cyane kandi biri ku rutonde yego okay reka Kivumbi twavuze batatu nitwa turenza gusanga turiko tujya umwanya abandi atubwire bimeze gute abantu biti bikiratida ibyo nabonye rero navuge kwanza umwe avuyemo ufata umuntu batemera ivuge base ibyo nabonye nuko ubwa mbere mu kibanza ca gatatu tuhasanga naregewe ya Griezmann ku majwi 89 sasa rero Bigi yagerageje aha asigaye ibibanza bibiri motomoto ibi hasigaye The Almighty hamwe na Bring King birthday indirimbo mu kibanza ca kabiri bazurindire deo bazurindire deo gatoyi ikibaza kigira kabiri oya ndahinduye ko guma numva umenga umutima ntaje mega nturi hamwe urumva ndahinduye nca mvuga uwa mbere uwa kabiri aca yimenya systeme nshasha nca mvuga uwa mbere navuze uwa gatatu hasigaye babiri ninavuga umwe ariwe uwa mbere uwa kabiri aca yimenya neza cyane ariko kuvuga hasigaye The Almighty ya Angel G hamwe na birthday ya Bring King bana jere tukiringaho gatoyi ko tujya duce ibintu bita ngo finale urumva iminsi 30 dutumaya n'uwo muntu muco kigani ariko nsabe gato izi ndirimbo zibiri bazivuze igice duhere he ngiyo mpera duhere kuri The Almighty ngiye amaze kuza Nobody wanna help me now, I feel lonely. Everybody wanna see me down, try to keep holding. They said I'm losing my time, be living in my gut. And sometimes you're now tuned into the number one hottest radio station in Bujumbura, 94.9, baby. Birthday. Ndavyibuka akazuba karaka nawo musi intwari yavuka mbehagura zina bujingabi abajama mufashe dukome mu mashi isho birthday twanyoye ngo twanyoye ngo hahiye ariko rero jewe gatoyi bazungu ko tugiye muri finale ndakunda kwiragiza Imana kuko umwe muri twebwe araza kwitera ikare ariko nyimba uri muri bisi
ego wa muntu wagira bavuge muri kano kanya ego ni muri bisi ego bwira chauffeur ati nkonde pole pole nkonde pole pole Bigi Bigi tunyarutsa Kivodo reka tuza kukivuga basi inyuma Muraza- gato ego tunyarutse nuko rero mu kibanza ca mbere ku majwi 239 babyita gutsinda impaga n'impaga nawe ntamuzi haza indirimbo birthday ya Bring King tuhoraho nyene twanyoye hahiye amashiprema abandi bagakomera amashi bana jewe amashyi yaguhaye kuko kubona yashoboye gutsinda impaga ni ikintu gikomeye cyane kandi Bigi uwundi mwanya naho ukuriye gake gake baneza yuko ikintu kijanye na rezo sosiyo umenga bagihebeye abaririmbyi bacaruka kandi rero iryo nikosa cyane kuko burya iyo uriko ufise igikorwa uno munsi urudandazwa rwose rukorerwa ku mbuga ngurukanabumenyi ni ukuvuga iradiyo nivyo turavuga tukumvirizwa ariko ikibanza muri kino gihe mu isi tugezemwo kininiya kiri ku mbuga ngurukanabumenyi rero ahanini kandi kenshi menya yuko uri mu rugamba gwanira ingambo zose gwanira hose ja ku iradiyo ja ku mbuga ngurukanabumenyi hajya ari ikintu twibagira imbuga ngurukanabumenyi ziragushikana mu ahantu henshi kandi ahaniniya cyane harenga jewe mfise 5,000 by'abantu ni na sharinga ikintu ciwanje bya 5,000 barabibona nabo bafise ibindi 5,000 wumva uzofise abantu bangana gute benshi cyane bana rero strategie 2023 abantu bige kwidandaza twidandaze kuri izo mbuga nyene nizo zituma wanashaka na benshi babaho ku isi Bigi reka tubaza tubwira wa kabiri ni indirimbo The Almighty ya Angel G ku majwi 160 yari yakoze nawe ne amashi vraiment kuko uravye deja ni indirimbo yiwe ya mbere niwe yari icyumvikana ariko ikaza muri uwo mwanya bisigura yuko uwo mwigeme arafise abantu koko bamukurikirana yes rero kuri ivyo ntavyo so kandi kunegrija umukwezi kuza link ni wayibona gerageza uyikwiragize no kuri bagenzi bawe kugira akazi kabandanye neza cyane nuko rero nkuko vyama indirimbo ya mbere kuri Facebook n'indirimbo ya mbere ku guhamagara mu kiganiro live zose uko ari zibiri zica zihabwa promotion y'ukwezi mu biganiro byose dufise ngaha kuri Black FM hama rero duca tubagirira ka kantu kakabirya no kubashimira ko indirimbo yabo yashoboye kuba indirimbo y'ukwezi ngaha kuri Radio Black FM tuboneraho no guhimiriza rero abandi baririmbyi bose Top 10 irabandanya ngaha kuri Black FM ukabona ugiye muri rwa rutonde muri runo rutonde gerageza usangize irya link tuba twabarungikiye muyisangize abakunzi banyu gutyo baheze babakurikirane baheze babahe amahirwe na cyane okay ego je ndibaza twamushimenya kubahwa chef de bagage tubandanya abona yuko tutufata umwanya uta nka 10 doyeho umurongo abantu batere abanye bisamize Black FM batwakure baratubwira ibya Seven byifashe ningeza gura muri jet 3 hari anye barashimira y'ibya top 10 kandi Bigi kumbure n'ivyacamwe ntibore kandi kudadutuma bakoze ko twebwiye dutumwe tugenda kandi tubanguka Bigi imbere yuko tubaha uwo murongo wa telefone dushimire kwanza nyakubahwa kugira ngo agire kandi shime cyane nyakubahwa mugabo ndamusigira ijambo ry'umunsi okay ndamusigira ijambo muri Zaburi 138 aravuga ngo ivyanje uhoraho niwe uzobishitsa ati uhoraho we imbabazi zawe zamahibihe bidashira ati ntuhebe ibikorwa by'amaboko yawe amen ntavyo gucika intege never give up no kugumiza ko na cyane cyane